Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Dusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa ku kigabane cyaho cya 16 kuva ku karongo ka mbere kugera kuva ku karongo ka gatandatu kugeza ku ka 10. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo mu ndoto Paulo ahamagagwa muri Macedonia. Paulo na Silasi bagenda mu ntara ya Firigiya n'Ubugarati kuko Mutima Mweranda yari yababujije kwigisha ijambo ry'Imana muri Aziya. Bashitse ku mbibe z'intara ya Miziya bagomba kuja Ibiteniya. Mutima wa Yezu arabatesha. Baciye muri Miziya baja mu gisagara ca Torowasi. Mwijoro Paulo arabonekerwa umuntu w'umunyamasedoniya yari yahagaze amutakambira ati, jabuka uze i Macedonia kugira ngo udutabare. Paulo abibonye ubwo nyene duca dufashako turora i Macedonia. Twari tuzi neza ko ari Imana idutoreye kwigishirizaho inkuru nziza. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Aleluya, amen, aleluya, aleluya, amen, amen. Bana b'Imana, ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga rivuga ngo mu ndoto Paulo ahamagagwa muri Macedonia. Ngo mu ndoto Paulo ahamagagwa muri Macedonia. Genzura indoto urota umenye icyo zivuga. Burya indoto nyinshi ziba zivuye ku Mana, ziba zifise icyo zitubwira. Zitakubwira ibyiza zikubwira ibibi bigiye kukubako canke uri kuragenderamo. Turabandanya rero gatandatu baravuga ngo Paulo na Silasi bagenda mu ntara ya Firigiya n'Ubugaragwa. Paulo na Silasi bagenda mu ntara ya Firigiya n'Ubugarati kuko Mutima Mweranda yari yababujije kwigisha ijambo ry'Imana muri Aziya. Ngo Mutima Mweranda yababujije kwigisha ijambo ry'Imana muri Aziya. Ubwo rero bagiye mu ntara ya Firigiya n'Ubugarati. 7 bashitse ku mbibe z'intara ya Miziya bagomba kuja Ibetiniya. Ngo bageze Meziya bagomba kuja Ibetaniya. Mutima wa Yezu arabatesha. Mutima wa Yezu, mbega Yezu Kristu abatesha kujayo kuko yabona bitabereye kuja aho bagomba kuja. Aho bashaka kuja bo nyene Yezu we yarabona ko atariho bakwiye kuja. Yezu yarafise ahandi hantu agomba ko baja. Aleluya, amen. Tugomba kumva ijwi ry'Imana rero canke kumvira ijwi rya Yezu Kristu. 8 baciye muri Miziya baja mu gisagara ca Torowasi. Ngo baciye muri Miziya baja mu gisagara ca Torowasi. Bitubisoma muri Bibiliya izi ntara canke ibi bihugu Miziya, Torowasi ntaho tuzi, mugabo niko Bibiliya bivuga. Hanyuma kandi duca twibaza, hariho abakozi b'Imana mu Burundi canke se abapatiri ava muri iyi ntara akarenga imisozi n'iyindi agenda kuvuga ijambo ry'Imana. Ntara nkiri mu Burundi nahora mbona ngene umupatiri agenda kwigisha kugira kwire mu misozi hirya no hino. Hanyuma rero haba hariho n'abandi bakozi b'Imana batari abapatiri ariko patiri yashimye yabonye ko babibereye, ukazibona batambuka n'amaguru n'utubegi turimo Bibiliya bagiye kuvuga inkuru nziza. Aleluya, amen. Basi 9 ariko ngaha ashatse kuvuga
uzi ko hariho abakozi b'Imana bo muri iki gihe anakubwira ko ataza kuvugira ubutumwa ahantu runaka kubera ngo adafise imodoka canke igare ryo kwiyunguruza. Akaba yumva ko kuza kuvuga ubutumwa bwiza abakristu canke abarukore nibabanze bayacange bamugurire imodoka canke bamugurire imoto yo kugenderako kubera amagare bamwe ntibanakiyemera. Ariko kandi abakozi b'Imana by'ukuri ntibarabira ngo bariko baragendesha amamoto canke oya, baragenda naho hoba n'amaguru, baragenda kuvuga ubutumwa bwiza. 9 mwijoro Pawulo arabonekegwa. Haleluya! Ngo mwijoro Pawulo arabonekegwa abana b'Imana. Aha ndashaka tuhige cyane tuhakurikirana. Mwijoro Pawulo arabonekegwa. Umuntu w'umunyamasedoniya yari ahagaze amutakambira ati, umuntu w'umunyamasedoniya ahagaze amutakambira, ahari mu ndoto ariko ararota canke se ariko arabonekegwa. Niko Bibiliya yitubwira, abonekegwa canke ariko ararota. Jabukayi uze i Masedoniya kugira ngo udutabare. Uwo muntu w'i Masedoniya ariko arabwira Pawulo, jabuka uje i Masedoniya uze udutabare. Twabonye aho bashaka kuza Yezu yabankiye. Yezu aberetse ahantu abantu bababaye. Pawulo arajyanye arasinziriye ariko arerekwa ingo udutabare muri Masedoniya. Nta jambo ry'Imana rirahashika, barakeneye muri Masedoniya ubuza kubabwira inkuru nziza ya Yezu Kristo. Haleluya, amen. Mu ndoto woba wowe urota iki? Raba mu ndoto zawe ko ataki Imana iriko irakubwira. Hari aho Imana iriko iragutuma kuvuga ubutumwa bwiza, hari aho Imana iriko iraguha indirimbo, hari aho Imana uko biri kose. Hariho abantu bavuga ko batigera barota na rimwe, n'abandi akira kwihengeka agaca atangura kurota, n'abandi barota ibintu by'ukuri bivuye ku Mana. Hari n'abarota mu byo baba bamyemwo ibintu nk'ibyo. Ariko jewe indoto zose ngira mbanza indoto zose ngira mu gitondo igihe cyose iyo mbyutse mbanza kwiyumvira ibintu naraye ndarota, nkaraba hoba harimo ibintu koko message Imana yampaye, kuko akeshi noneho je nta ndoto nimwe ndota idafise impamvu. Haleluya, amen. Turabandanya rero, turabonye uwo muntu yamutakambira ati, jabuka uze Masedoniya kugira ngo udutabare. 10 haravuga ngo Pawulo abibonye ubwo nyene duca dufasha ko turora i Masedoniya. Pawulo amaze kubona iryo yerekwa ngo baciye bafata inzira baja i Masedoniya. Twari tuzi neza ko ari Imana idutoreye kwigishiriza inkuru. Twari tuzi neza ko ari Imana idutoreye kwigishirizaho inkuru nziza. Ngo bari bazi neza ko ari Imana ibatoreye aho hantu Masedoniya kuja kwavugira inkuru nziza. Haleluya, amen. Bana b'Imana rero ndacyahagaze ku bintu byo kwerekwa canke kurota. Murumva neza ko dukwiye nyene kuza turagenzura neza indoto twebwe tugira. Jewe nubwo uyu munsi ndiko ndategura inkuru nziza, ndiko ndavugira ijambo ry'Imana, mwijoro ndarota mbega ibintu narose mbona ndahantu, hanyuma ngo ndabona umuntu afashwe n'ibintu kuntu, ngo ndabona ngo bimumereye nabi,
ngo hanyuma ngo ndaba hano mu biganza byanje, hanyuma ngo ca ndamurambika ku biganza, ndamusengera numva avuze ngo ahwi, ngo amen amen, ashima Imana ngo ndakize pe, ngo ndakize. Nanje numva ndanezerewe, shima Imana, ndashimira Imana ko ikijije uwo muntu, ibohoye uwo muntu. Ko biri kose rero burya naho nza kuba ndiko ndasenga, ndaza gusengera, nzoza ndasengera uwo muntu. Biranashoboka akaba ari nk'umuntu nzobona agwaye koko, nkagenda kumusengera, nkamurambika ku biganza, nkamusengera kandi bikamugirira akamaro. Biranashoboka kandi ko shobora no kuba ndiko ndamusengera ndi muhira ngaho iwanje, ari umuntu ari Tanzania, mu Rwanda, Kongo, hirya no hino mu bindi bihugu, mugabo uyo muntu nyene neretswe mw'iyi minsi nuko nzoza ndamusengera azobohoka. Shobora no kutazomenya uwo ari we, ariko ndazi ko Imana yabinyeretse ko ngomba kwitwararika uwo muntu, ko nagiye nerekwa ibintu, imikuba y'amazi. Gusa abana b'Imana cyo nobabwira, abantu muri iki gihe barakwiye kuza barasenga cyane. Habona imikuba y'amazi hirya no hino, abantu bamwe babuze aho baca, imikuba y'amazi yabazitaniye ko bataronka hirya no hino, batabona iyo bojabukira. Nanje ngumasemerera ati baratwagwa neza. Niho nyuma naje kubona uwo muntu nawe ari ahantu, mbona nawe atanguye afashwe n'indwara idasanzwe, mbona we ndamusengera, mbona arakize. Rero indoto rero turota, urumva ko Pawulo yarose abona umuntu amubwira ati jabuka uze Masidoniya udutabare. Rero ushobora kurota, ushobora kurota ukikijwe n'ibintu bibi, ukikijwe n'ibiyoka, ukikijwe n'ibintu bibi mu nshuti yanje, ukabona bene izo ndoto zigutera ubwoba. Senga cyane, kuko Imana yabiguhishuriye ko imbere n'inyuma ufise ibigeragezo Satani irikira kwimba ngo guhambe canke igushire mu byisi neza ugenderere. Senga cyane kugira Imana iguhindurira ubuzima, kandi ushime niyo Mana iba yakweretse ibyo bintu. Ushobora kurota ari indoto umuntu ashobora kurota zikamutera ikibazo, mugabo zirimo ari nk'indoto z'ibyiza. Niba rero turi kuraguruka mu kirere ukabona uri kurarara, wumve ko buri Imana izokugirira neza. Urashobora kuzorota, urashobora kuzurira indege ukaja mu bindi bihugu. Urashobora kurota ubona wigana n'abazungu uri muri Afrika, utabona naho byohera. Ubwo nyine Imana ikabirikira kwereka ibizokubako mu kindi gihe cy'imbere. Ushobora kurota uba mu nzu nziza Imana, cyane wicaye mu biro ahantu heza. Ibyo akaba ari ibintu Imana izokugirira, ariko utaragera umwanya wo kubishikira. Kubera je niga mu mwaka wa 5, nari nikijuju ku ishure, ariko nararota nkarota nigana n'abazungu, kandi nkabona niko nakiriza mu ishure nishura, ndiko ndishura ibibazo mwarimu ariko aratubaza, nkabona hirya no hino ndi mu ishure ry'abazungu. Je nkibaza umuntu jewe ndikijuju ku ishure, ndiko ndashaka n'ishure ndarivemo, je nzo kwigana n'abazungu nabihereye. Cyo gihe niga mu mwaka wa 5 nari nataye n'ishure, naravuye mu ishure. Hanyuma bituma mu mutwe wanje numva ko ninasubira ku ishure nkihata nzotora ko nkuru nkaza kwiga muri Amerika. Erega nyuma nongera ndina natasubira kwiga. Subiye ku ishure, nari nata mu ishure, ariko ndagenda mu wa 6, ariko igifaransa kirananira neza. Ndaraba ndavuga nti njibi bintu ababyeyi, papa nawe yarashaka aba diplome, yaripfuza abana biwe ko twotera imbere, kandi nije mwana w'ifura
novuga ko yabije mwana w'ifura yarakuriye abandi yiga muri primaire yizeye ko nozotora ku nkuru nkaza kwiga mu mashure makuru. Yari umupose ntibyari kumunanira no kumigira ishure ryo kuja kwiga mu bihugu byo hanze, ariko biranka. Ariko ngo najambo ryavuze Imana ngo rihere. Ishure ndaritanivira mu ishure ncanza kuyigira ibintu byo muri foyer byo kudoda. Mugabo nagira gutya nkabona ndo nkarota ibintu ariko bana b'Imana abakurikiranye ntaye yanje ndazi bagiye babikurikirana, ariko uko bukeye uko bwije hinjira abashasha. Ikindi gihe nari mpagaze ndi kumwe na mama n'abandi bantu turi munsi y'igiti, ibiti hanyuma ibikona nyimba byaravuganye sinzi ukuntu binera ko rimwe umubiri wose wuzura mbese nye n'ibikona binyako kabisa. Aho rero bica biraherekana kimwe biraririmba ibikona abana b'Imana bizi kuririmba, kandi ibikona ni byiza. Ubu niho nabonye ko bwa buntu bw'Imana byayiteka Imana yanteye. Ntimubizi ko ibikona byahora biza kugaburira Eliya, aribyo byagemurira imikate Eliya. Rero byarateye amakorasi biraririmba. Abantu b'abanyokuru n'abamama twari kumwe bahagararanye na mama, nari umwana icyo gihe rimenga niga nyene mu mwaka wa 5, barabwira ngo umwana wawe afise ikeye ngo bamujana ku bapfumu ngo nyimba ngo bamukubita ikibuhagire. Sinzi ukuntu babibwira mama ngo urabona ngo kubona ngo abantu twese twari kumwe ngo mu bikona bikamunyako. Mama rero ngo va munsi y'icyo giti ngo have ngo vaho ngo have. Njewe rero samara numviriza bya bikongere ngo biririmba amajwi nyene bimwe bigashira iryo hasi n'ibindi bikaduza hejuru, nkumva sishaka kuva aho hantu kubera ibyo bikona ukuntu byari ko birandirimbira. Rero mpora niyumvira nkavuga ni kumbe kweli Imana yanteye iteka ingira nk'umuhanuzi y'ibikona byagemurira bikamuha imikate, nanje byarandirimbiye. Rero ni bimwe nukuza turaraba ibintu by'ibimenyetso bitwereka ko biva ku Mana. Jewe ibyo bikona namaze kwishiramo ko ari ikintu kiza.